turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949 umugabo witwa Mao Zedong yashinze Republika y'Abanyagihugu b'Ubushinwa, igihugu cagendera ku vyumviro by'abakomuniste. Leta zunze ubumwe za Amerika zanse kwemera ico gihugu maze havuka gutumvikana gukomeye hagati y'ivyo bihugu bibiri. Imyaka 20 yaraheze, Washington na Peking bari mu ntambara y'amajambo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 aho President Richard Nixon yahaguruka Washington akora urugendo rw'ibirometero birenga 10,000 rumushikani Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Ibi vyari bitangaza mw'isi y'ico gihe yari mu ntambara ikaze hagati y'abakomuniste n'abakapitaliste no kutumvikana kwihariye hagati ya Amerika n'Ubushinwa. President Richard Nixon yakiriwe na President Mao Zedong na Premier Ministre Zhou Enlai maze bumvikana uko bonagura imigenderanire y'ibihugu vyabo, ndetse President Nixon asaba Mao Zedong kumufasha kugwanya umwansi yarabangamiye Amerika, Leta zunze ubumwe z'Abasoviete. Ariko hari n'ikindi bavuganye. Iki cari kibazo cashobora guteza akaga k'intambara mw'isi y'ico gihe, rikaba ryari zinga rya Taiwan. Iri zinga Ubushinwa bwamye bugita ko ari intara yabwo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949, ariko Taiwan iri kumwe na Leta zunze ubumwe za Amerika bakavyamirira kure. Inyuma y'ugo rugendo rwa Nixon, Amerika yemeye ko Taiwan atari igihugu cigenga, ariko kandi ntiyemera ko ari intara bwite y'Ubushinwa. Umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Ubushinwa bukarungika indege n'amato rutura y'intambara hafi ya Taiwan, ariko Amerika ikagabisha Ubushinwa kudahirahira ngo batere Taiwan. Isi yakomeje kubona ko Taiwan ishobora kuba isoko y'intambara yeruye hagati y'Ubushinwa na Amerika, ibihugu bisanzwe biri mu ntambara y'ubutunzi n'ubuhinga bufatiye ku bwenge bw'ubukorano na internet ya 5G. Kwigenekerezo rya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2026, President Donald Trump yakiriwe na mugenzi we Jinping. Aba bagabo babiri b'ibihangange batwara isi y'uno munsi bavuganye iki? Bumvikanye iki kuri kazoza ka Taiwan no ku mutekano w'isi muri rusange? Fyonda like, subscribe na follow. Dusubire muri intambara ikomeye hagati y'Ubushinwa na Amerika, tunarabire hamwe igituma Taiwan libizinga rikomeye Ubushinwa budashobora kwihanganira. Ibi byose kugira tubitahure, reka dusubire mu Bushinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1912. Hano hari ku ngoma ya Chiang Kai-shek. Uyu mugabo niwe yari hejuru y'umugambwe Kuomintang, umugambwe watwaye igihugu nabi kubera ko wari wuzuyemwe abategetsi banyuruza amatungo y'igihugu birenze urugero. Iyi ntwaro ya Chiang yaranzwe n'ibiturire na kamwana wa mama kubera ko yari guverinoma yakoresha abantu atacu bamariye igihugu uretse kugisahura gusa. Ubushinwa bw'ico gihe bwarangwa n'ubukene budasanzwe. Ikinogo hagati y'abakene n'abatunzi cyari kinini cyane ku buryo bw'uko mu misozi ubukene bwavutse ubuhuha, mu gihe mu bisagara abatunzi bisasira amafaranga. Ibi vyababaza abanyagihugu maze batangura kwiyumvira ivyumviro by'impindura amatwara nka Marxisme-Leninisme mu ntumbero yo kwikuraho akarenganyo ka leta ya Chiang Kai-shek. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1921 havutse umugambwe mushasha, Parti Communiste Chinois, warurongowe na Mao Zedong. Uwo mugambwe washimikira ku vyumviro vya Marxisme-Leninisme kandi ukaba warushigikiwe na Leta zunze ubumwe z'Abasoviete. Mao Zedong yubatse umugambwe yemerera abanyagihugu iterambere, akabakura mu buja bari bashizwemo na Chiang Kai-shek. Ku rundi ruhande umugambwe wari ku butegetsi Kuomintang wakomeje kurangwa n'ibiturire n'ayandi mabi yasubiza inyuma igihugu, ndetse mu mugambwe habamwe no kutumvikana hagati yabo maze batangira gutakaza inguvu. Aha rero karakaryo keza ku mugambwe wa Mao Zedong gufatira muri izi ntege nke za Kuomintang bakagarukira igihugu. Niko vyagenze n'ubundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1927 Mao Zedong yatanguje intambara yo gukuraho burundu uyu mugambwe Kuomintang na leta yose yari ifukamye mu ndi gihugu c'Ubushinwa. Iyi ntambara yagiye kurangira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1947. Uyo mwaka ubutegetsi bw'umugambwe Kuomintang bwarasenyutse maze busubirizwa n'ubwa Parti Populaire Chinoise, umugambwe mushasha wa Mao Zedong. Ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949 Mao Zedong yatangaje ku mugaragaro ko ashinze Republika y'Abanyagihugu b'Ubushinwa
République Populaire Chinoise. Ubu butegetsi bushasha bw'abakoministe bwari bufise intumbero yo guhindura ubutunzi bw'igihugu na cane cane ubutunzi bushimikiye ku muryango economie socialiste. Ubutegetsi bw'umugambwe Kuomintang bwari burongoye na Chiang Kai-shek bwahungiye mu izinga rya Taiwan. Chiang nabo bahunganye bashinze guverinoma nshasha muri rizinga rya Taiwan, izinga ryaheruka kwegukira Ubushinwa inyuma y'imyaka myinshi rigenzurwa n'igihugu c'Ubuyapani. Ariko kubera abayapani baheruka gutsindwa intambara ya kabiri y'isi yose batakaje rino zinga maze ribona kwegukira igihugu c'Ubushinwa. Mao Zedong amaze gushinga kino gihugu ca gikoministe, abanyamerika vyarabariye maze banka kwemera Ubushinwa bwa Mao Zedong muri oni, ahubwo bashigikira Taiwan ya Chiang Kai-shek. Kwigenekerezo rya 2025 kwezi kwa ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950, Korea ya ruguru yarishigikiwe na leta zunze ubumwe z'abasoviete yateye Korea y'epfo yarishigikiwe n'abanyamerika. Ingabo za Korea ya ruguru zarihuta cyane ndetse mu minsi mike baba bafashe Korea y'epfo yose. Amerika ntiyareze amaboko, ishigikiwe na ONU yahise irungika abasirikare bari barongowe na General MacArthur. Intumbero kwari gutabara Korea y'epfo bagasubiza inyuma ingabo za Korea ya ruguru. Izi ngabo za MacArthur zasubije inyuma ingabo za Korea ya ruguru gushika ku mupaka wa Korea ya ruguru n'Ubushinwa. Mao Zedong yahise ahaguruka, nta basirikare b'abanyamerika nkeneye ku mupaka w'igihugu canje. Mao Zedong yarungitse abasirikare butarariye maze intambara ifata iyindi sura. Abanyamerika barasubiye inyuma maze kupfa uyo munsi ugwanko hagati y'Ubushinwa na Amerika ruriyongera. Inyuma y'urupfu rwa Joseph Stalin mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 953, Nikita Sergeyevich Khrushchev yahise amusubirira ku burongozi bwa leta zunze ubumwe z'abasoviete. Uyu mugabo yagatandukanye na Stalin kubera ko we ntiyigeze yumvikana na Mao Zedong. Mao yagiriza Sergeyevich guhemukira ideology ya gikomunisme. Bakomeje guterana amajambo gushika mbere batanye mu mitwe, aho ingabo z'Abashinwa zarasana n'iza leta zunze ubumwe z'abasoviete ku mupaka ibi bihugu vyahana. Kuri Amerika iyi yari opportunity, yari amahirwe adasanzwe kuri bo kubera ko niba Ubushinwa budahuza n'abasoviete, Amerika yashobora kwifatanya n'Ubushinwa bakagwaniriza hamwe umwansi. Niko vyagenze, kirazira kwitesha amahirwe wayabonye. President Richard Nixon yafashe urugendo rumushikana mu Bushinwa hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Nixon yeretse Mao Zedong uko bogwanya abasoviete, ariko Mao yanse gushigikira abanyamerika mu vyumviro vyabo vya gikapitaliste. Twe tuzokomeza kuba abakoministe kandi turavyishimiye. Ariko ku rundi ruhande Ubushinwa ntibwashaka kuguma buri izole, bwategerezwa gushigikirwa n'ibindi bihugu by'amahanga na cyane cyane ko bwari mu rugamba gutera mbere. Niyo mpamvu bemeye kumvikana n'abanyamerika ariko bakaguma muri komunisme. Inyuma y'urugendo rwa Nixon, Amerika yemeye mu mategeko igihugu c'Ubushinwa ndetse kironswa intebe muri ONU. Byari vyiza ku Bushinwa kubera ko inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Kuomintang, Amerika yemera Taiwan. Mao Zedong amaze gupfa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 yasubiriwe na Deng Xiaoping. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 978, Deng yahinduye burundu ubutunzi bw'Ubushinwa, asubiramo igisirikare, ateza imbere amahinguriro, atibagiye ubushakashatsi n'ikoranabuhanga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 986, Ubushinwa bwasabye kwinjira mu ishirahamwe ry'ubudandaje mpuzamakungu OMC, ariko bwagiye kwemererwa mu mwaka w'ibihumbi 2001 inyuma y'ibiganiro byinshi na leta zunze ubumwe za Amerika. Kwinjira muri uyu muryango nivyo byagize Ubushinwa ihinguriro ry'isi nkuko tubibona no munsi. Amasosiyete atandukanye ava mu mihingo myinshi y'isi yatanguye kwemererwa gukorera mu Bushinwa. Ubushinwa bucinjira muri uyu muryango, Amerika yabibona nk'ibisanzwe. Ariko uko imyaka yagendera hera, iterambere ry'Ubushinwa ryagiye giyongera ku muvuduko udasanzwe gushika naho Amerika itangira kugira ubwoba maze batangaza intambara y'ubutunzi ku gihugu c'Ubushinwa. Mu mwaka wa 2018, President Donald Trump yadugije amatagisi ku bicuruzwa by'Ubushinwa byinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika.
ubushinwa nabwo bwabasubirije mu ndumane maze bibaye intambara hagati y'ibi bihugu by'ibihangange. Mu mwaka wakurikiye 2019 ubutegetsi bwa Donald Trump bwashize entreprise y'abashinwa Huawei ku rutonde rw'ibigo bihungabanya umutekano. Donald Trump yemeza ko Huawei ishobora kubikoreshwa n'iperereza ry'ubushinwa biciye muri connection ya 5G. Huawei yaciye ibuza gukorana na Google, ibuzwa kandi gukoresha Android ku matelefone yayo mashasha nka Huawei Mate 30. Mu mwaka wa 2020 Amerika yaciye kandi ibuza amasosiyete yose akoresha ibikoresho byakuriye muri Amerika guha Huawei chips cyangwa utwuma twabafasha mu gukora ama smartphone n'ibindi bikoresho. Mu mwaka wa 2020 Amerika yaciye kandi ibuza amasosiyete yose akoresha ibikoresho byakuriye muri Amerika guha Huawei chips cyangwa utwuma twabafasha mu gukora ama smartphone n'ibindi bikoresho. Ku itariki 6 Myandagaro umwaka wa 2020 President Donald Trump yasohoye executive order ibuza ibikorwa bya TikTok muri Amerika kugira itandukane n'ikigo c'abashinwa cayishinze ByteDance. Uyu mu president yategetse kandi ko TikTok itigurishwa mu bigo by'abanyamerika nka Microsoft, Oracle canke Walmart mu gihe kitarenze imisi 45. Mu misi yakurikiye umujije federale wa California Karen Nichols yahagaritse itegeko rya Donald Trump ryabuza gutereshaja TikTok mu matelefoni y'abanyamerika ndetse bihagarika by'agateganyo na rya tegeko rya Donald Trump ryo kugurisha TikTok mu bigo by'abanyamerika. President Joe Biden amaze kugira ku butegetsi yahise akuraho burundu rya tegeko rya Donald Trump ryo guhagarika TikTok, ariko ashinga komite nshasha yo gusuzuma ingaruka zayo ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, hagati y'umwaka wa 2022 n'umwaka wa 2023 abashinga amateka benshi b'abanyamerika muri Leta zimwe zimwe nka Texas, Maryland, Florida batangiye guhagarika TikTok ku matelefone ya leta. Ikibazo cagiye kirakomera kubera ko kwigenekerezo rya 2023 ntwarane umwaka wa 2023 umuyobozi wa TikTok Shou Zichu yahamagawe muri Kongre ya Amerika kugira yiregure kuvyo yagirizwa byuko TikTok yakoresha amakuru y'abayikoresha mu nyungu z'iperereza ry'ubushinwa. Ku rundi ruhande abashinwa bakomeje ibikorwa bibangamira Amerika ugutera imbere mu bwenge bw'ubukorano ndetse bashinga DeepSeek modeli ya AI yashizwe ahabona mu mwaka wa 2024 igamije guhiganwa na ChatGPT ya OpenAI, sosiyete y'abanyamerika. Mu mwaka wa 2020 kandi Amerika yabujije sosiyete ASML yo mu Buholande guhama SMIC imashini zikomeye cyane mu gukora ama chips electronic ya 7 nanometre. Ariko mu myaka 3 yonyene no kuvuga mu mwaka wa 2023 abashinwa bari bahejeje kuyubakira SMIC, isosiyete nini cyane yakora ama microprocessor. Amerika ntacitakoze mu kubangamira ubushinwa mu gutera imbere mu bijanye n'ubwenge bw'ubukorano n'ibikoresho bikoresha utwuma duhanitse bita ama chips electronique, ariko byabataye kuwa amazi. Mu rugendo rwa Donald Trump yakoze mu bushinwa kuri wa 13 Rusama umwaka wa 2026 Washington yatangaje ko President Donald Trump yumvikanye na mugenzi we Xi Jinping kunagura imibano y'ibi bihugu bibiri na cyane cyane mu by'ubutunzi. Yaratangaje kandi ko impande zose zahurije ku kintu kimwe kivuga ko Irani idakwiye gutunga ibigwanisho roho nyanganda kandi ko umuhora wa Hormuz utegereza kuguma wuguruye. Ariko kubijanye na Taiwan, Washington nta na kimwe yigeze bivugako. Ariko President Donald Trump igihe yari Beijing yitegura kuri indege musubizi Washington, umumenyesha makuru wa Fox News yaramubajije niba abanyagihugu ba Taiwan bogira ubwoba canke bakarema inyuma y'uwo mubonano na Xi Jinping. Donald Trump yishuye inyishiri hagati na hagati, ariko kandi avuga ko atipfuza intambara hagati ya Taiwan n'Ubushinwa. Nayo umunyamabanga wa leta wa Amerika Marco Rubio yari yajanye nawe nyine na Donald Trump yatangaje ko Amerika itigeze ihindura ku bijanye na Taiwan, akagabisha kandi Ubushinwa kudahirahira ngo bafate Taiwan bakoresheje inguvu. Ku rundi ruhande amakuru aturuka Beijing
aremeza ko Perezida Xi Jinping yaburiye Donald Trump kudahirahira ngo bivange mu kibazo c'Ubushinwa na Taiwan. Yamubwiye ko kwikukira kwa Taiwan bidashobora kwihanganirwa n'igihugu c'Ubushinwa. Kwigenekerezo rya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025 Ubushinwa bwakoze operation yiswe Mission Justice 2025. Iyi operation ni yari yo kurasa Taiwan, ahubwo yari igizwe n'imyimenyerezo ya gisirikare ku rwego rwo hejuru n'ibigwanisho bikomakomeye mu mazi no mu kirere vy'izinga rya Taiwan. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Taiwan yatangaje ko indege z'intambara harimo n'amadrone 67 by'Ubushinwa vyinjiye mu kirere kigenzurwa na Taiwan, hamwe n'amato y'intambara ashika ku 28 yarazungurutse izinga. Ubushinwa bwaramaze kwerekana aho buhagaze. Igihugu cyose kizivanga muri uyu mugambi wacu wo kwigarurira Taiwan kizohura n'amakuba kitigeze kibona. Ariko ni kubera iki Ubushinwa bushaka Taiwan vyanka vyakunda? Impamvu ya mbere ni impamvu za geopolitike n'imiterere zinga rya Taiwan. Iri zinga riri hafi y'igihugu c'Ubushinwa uciye mu muhora wa Taiwan bita Detroit de Taiwan. Iri zinga kandi riri ku bwinjiriro bw'uruhererekane rw'amazinga ya mbere ari mu kigobe ca Indo-Pacifique, harimo Buyapani, Philippines n'igice ca Borneo. Taiwan ifatwa nka barriere ikomeye ku muntu canke igihugu co bagishaka kwigarurira amazinga ya Pacifique y'uburengero. Impamvu igira kabiri n'ubutunzi. Taiwan ni zinga ridasanzwe. Aha niho hakorerwa utwuma duhambaye cyane bita pieces electronique, utwuma duhara amatelefone, ama-ordinateur n'ibindi bikoresho bya electronique ntibishobore gukorwa. Ibice birenga 80% by'utu twuma isi ikoresha muri smartphone technology duhingurirwa ngaha muri Taiwan. Kwigarurira izinga biranasigura kwigarurira igice gihambaye c'ubutunzi bw'isi, na cyane cyane ibijanye n'imashini nyabwonko na telefone ngendanwa. Impamvu igira gatatu ni impamvu yo kwagura igihugu c'Ubushinwa mu kwisubiza ibice byose byahoze bigenzurwa n'iki gihugu imbere y'umwaka w'igihumbi 1949. Taiwan ni zinga riri ku buringanire bw'ibirometero kwadrato 35,980, rikaba rifise abantu bagera ku miliyoni 23. Iki ni igihugu gipanze neza, gifise demokrasi, amatora araba, gifise igisirikare kandi kikagira ifaranga ryacu. Ariko ibihugu byinshi ndetse harimo na Leta Zunze za Amerika ntibicemera nk'igihugu cigenga, nubwo bishika bagahanahana ibidandazwa ndetse hakabaho n'amasezerano y'ibijanye n'igisirikare ku bihugu bimwe bimwe harimo na Leta Zunze za Amerika. Mu mwaka w'ibihumbi 2049 Ubushinwa buzohimbaza isabukuru y'imyaka 100 bigina ivuka rya Republika y'abanyagihugu y'Ubushinwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Perezida Xi Jinping yatangaje ko uyu mwaka uzogera igihugu c'Ubushinwa caramaze kwigarurira Taiwan. Gushika uno munsi rero isi ntiri kwibaza niba Ubushinwa buzotera Taiwan, ahubwo benshi bibaza ati ni ryari ibi bintu bizoherera hehe. Ubushinwa nibwamara gutera Taiwan, Amerika izorira amaboko canke izotabara? Wowe uravyumva gute? Nyandikira muri commentaire, kandi niho bagira like, subscribe canke follow. Tuzosubire mu bindi biganiro.